Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotra yasabye abakoresha mu nzego za Leta n'iz'abikorera kujya bakata 0.5% by'umushahara wa buri kwezi ku bakozi babo bakabushyikiriza ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda. Minisiteri y'Abakozi ba Leta ivuga ko ayo mafaranga azajya kunganira ubwisungane mu kwivuza. Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Rwanyindo Kayirangwa yavuze ko impamvu bahisemo gukata abakozi ba Leta n'abigenga umushahara wabo ari uko bifuza ko umuturage ugiye kwivuza habwa serivisi neza kandi n'ibitaro byayimuhaye ntibihombe. Icyemezo cya Minisiteri yatangaje kigendeye ku iteka rya Minisitiri w'Intebe ryasohotse mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka biteganya ahantu hatandukanye hagiye kujya havanwa amafaranga yo kunganira ubwisungane mu kwivuza. Nyuma y'iki cyemezo amashyaka abiri atemewe mu Rwanda irya Victoire Ingabire n'irya Ntaganda Bernard bahise basohora itangazo kuri uyu wa mbere ryamagana iki cyemezo cyane cyane mu ngingo isaba gukata umukozi amafaranga ye ku mushahara. Madamu Muhoza Victoire umuyobozi w'ishyaka ritemewe mu Rwanda Darf Murinzi yasobanuye impamvu banenga iki cyemezo. Umushahara w'umukozi mu Rwanda uri hasi, noneho ugasanga kuwukataho ari ukumusonga kuko urebye ibiciro ku masoko uko bizamuka, tugasanga ari kuwukataho rwose ni ukumusonga mu by'ukuri. Nibashakishiriza ahandi hari aho yavuga gufata amafaranga kuri peteroli yacurujwe, ibyo nibyo turabyemera. Gufata amafaranga muri sosiyete z'itumanaho turafaranga kunganira ubwisungane mu kwivuza, ariko umushahara w'umukozi rwose ari uburyo byakozwemo kuba ari mutoya n'uburyo byakozwemo tubahereje itegeko, n'ibyo bibiri bituma tunabinenga rwose. Abayobozi b'aya mashyaka Ingabire Victoire na Ntaganda bavuga ko bafite impungenge ku micungire y'aya mafaranga. Nabajije Ingabire impamvu batekereza ko aya mafaranga azacungwa nabi kandi bitaratangira no gushyirwa mu bikorwa. Kiriya kigo cya RSSB amafaranga ashyirwamo ni menshi cyane, ari amazu yabo ni igishoro cyapfuye ubusa kuko ari amazu yabo ntakorerwamo, ni ukuvuga ko nta nyungu abyara kandi nyamara bakoresha amafaranga yatanzwe nyine n'abiteganyiriza. Ni ukuvuga ko icyo kigo gifite imicungire mibi. Nureba mu maraporo y'umugenzuzi w'imari uzasanga icyo kigo banyirizamo imitungo cyangwa bacunga nabi bya rubanda. Ariko sindumva uzi ko Perezida wa Repubulika aravuga ngo hari ijambo akunda gukoresha ngo rya accountability. None se niba avuga accountability, cya kigo cya RSS kigaragaza igihombo buri ntihagire umuntu ubibazwa, nicyo gituma nizo mpungenge dufite. Niba nta muntu ubibazwa rero FPR ikava mu ishyaka rya moteri nuko rizwaho ayo mafaranga. Itangazo Mifotra yashyize ahagaragara rivuga ko Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo imenyesha abakoresha bose mu nzego za Leta igika cya 10 akatwa n'umukoresha ku mushahara utahanwa n'umukozi, usibye umushahara w'abakozi ba Leta uzaza kunganira mituelle de santé. Iteka rya Minisitiri w'Intebe risobanura ahandi hantu hazakurwa amafaranga yo kunganira mituelle de santé harimo amafaranga azajya kurwa aturuka muri Leta arimo miliyari 6 azajya aturuka mu ngengo y'imari ya Leta ya buri mwaka. Iteka risobanura kandi ko 50% by'amafaranga yose atangwa mu kugenzura imiterere y'ibinyabiziga acibwa abakoze amakosa mu muhanda asanzwe yishyurwa polisi y'igihugu nayo agiye kujya agenerwa kunganira mituelle de santé. Ikigo cya Leta gifite ubwisungane mu kwivuza mu nshingano zacyo nicyo iri teka riha ububasha bwo gukora ubugenzura rigamije kumenya ko inkunga yishyuwe yabazwe uko bikwiriye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Indi nkuru yerekeye u Rwanda mu Bufaransa, abagize amashirahamwe Communauté Rwandaise de France hamwe na Ibuka France barahamagarira perezida wa Sena y'Ubufaransa kudaha urubuga abo bavuga ko bahakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu nama itegekanijwe mu ngoro y'ubwo rwego ku wa mbere w'indwi itaha. Urwandiko rwatangujwe muri iyo ntumbero kuri internet ruri hafi yo gushika ku bantu 3,000. Inkuru y'Idonido na Veniste Nshimiyimana ari mu biro vy'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Iyo baruwa itanga impuruza yandikiwe perezida wa Sena y'Ubufaransa Gérard Larcher n'abandi basenateri babiri, Gérard Longuet uhagarariye agace ka Meuse na Alain Richard uhagarariye akarere ka Val d'Oise. Umuryango w'Abanyarwanda wo mu Bufaransa Communauté Rwandaise de France ufatanije n'ishyirahamwe Ibuka ryo mu Bufaransa naryo baravuga ko batewe impungenge n'inama iteganijwe kuzabera mu ngoro ya Sena ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Ibiganiro bizahatangirwa bizaba birasa ku ngingo bise l'Afrique des Grands Lacs 60 ans de tragiques instabilités. Umuntu agenekereje yagira ati akarere ka Afurika yo hagati imyaka 60 y'intugunda zoretse imbaga. Itegurwa
itunganywa ry'iyo nama biravugwa ko rishyigikiwe na Dr Mukwege umunyekongo uheruka guhabwa igihembo cya Nobel y'amahoro ndetse na Académie des Sciences d'Outre-mer, ikaba igamije gusesengura intambara zabaye mu karere k'ibiyaga bigari mu myaka 60 ishize hifashishijwe impuguke, hakanasesengurwa inyungu za politiki n'ubukungu, abaharanira kuba ku isonga n'abashobora gutuma ibintu bihinduka mu karere. Bamwe mu batumiwe muri iyo nama ariko nibo bakemangwa Maître Richard Gisagara, umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda bo mu Bufaransa. Abantu dukemanga muri iyi nama iteganyijwe kuba ni navugamo cyane cyane abantu babiri aribo bigaragaje guhera kuri uyu munota kugera kuri umunota mu bijyanye no guhakana gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo navuga nka Charles Onana na Judy River. Abo kari abantu impamvu ari bo mvuze cyane nuko ari bo babyanditseho n'ibitabo ubona bameze nkaho ubuzima bwabo nta kindi basigaye babukoresha muri iyi minsi usibye kwandika gusa no gukora ibyitwa ngo ni ubushakashatsi budafite agaciro kugira ngo babashe guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Hari n'abandi nanone, ubwo navuga nka uyu mugabo wahoze ari minisitiri hano mu Bufaransa Ibervedrine, ariwo umuntu aheze iminsi cyane bigitangira nyuma jenoside ikirangira hatarajya amategeko mu Bufaransa yari ihakanaga burundu, ariko ubu ngubu muri iyi minsi ntago atinyuka kwihakana burundu, ariko azana icyo bita teori double jenoside, ni kuvuga ngo habayeho jenoside ebyiri. Abandi bazafata ijambo muri iyo nama ni Jean-Marie Vianney Ndagijimana, umunyarwanda wigeze guhagararira u Rwanda mu Bufaransa ndetse akaba yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda nyuma ya 1994, ndetse na Yohann Swinen wahagarariye Ububiligi mu Rwanda mbere ya 1994. Icyo umuryango w'abanyarwanda bo mu Bufaransa ndetse na Ibuka France basaba si ukuburizamo inama, ahubwo barasaba ko hatatumirwa abakekwaho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Maître Richard Gisagara: urebye neza iyi nama nubwo bwose ifite irindi zina, nubwo cyitwa ngo ni inama ijyanye no kuvuga ku bya jenoside, ikigamijwe no kuvuga gusa kuri jenoside. Urebye uburyo ikozwe, urebye abayiteguye, urebye n'uburyo iri organize, kuvuga ngo tugiye gukora inama ku bijyanye n'intambara zabaye muri kara karere ka Afurika, ubirebye gutya wagira ngo nicyo bagamije. Oya, ntabwo ari cyo bagamije. Biragaragara yuko ikigamijwe, urebye reputation y'abayitumiwemo, abayiteguye, abayorganiza, uburyo bikorwa, nta kindi bagamije wakandika zo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Twebwe icyo twandikiye uyu munota, twandikiye hari petisiyo yabayeho imaze gusinywa n'abantu barenze 3,000 kuri uyu munota. Hari amabaruwa la communauté rwandaise de France na Ibuka zandikiye perezida wa Sena, ni ukubabwira yuko dushaka kumumenyesha yuko iyi nama iteguwe n'ubu bwose mu izina rivugwa atari izina atarigaragaza ko ari jenoside y'abatutsi bashaka guhakana, ariko nicyo kigamijwe. Turamusaba rero yuko yakora ibiri mu bushobozi bwe kugira ngo iyi ngoro ya Sena itaba ingoro ihariwe hawe abantu kugira ngo babashe guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Niba abona nta bundi buryo bwatuma bitabaho usibye kuyihagarika, yayihagarika. Icyo twifuza twebwe ni uko iyo ngoro ya Sena itakoreshwa kugira ngo ibe ahantu abantu baza guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Abasenateri bumvise impuruza batangiye gusubiza. Witwa Arnaud Bazin wo muri Val d'Oise yatangaje ko yasabye ibisobanuro bihagije perezida wa Sena, kandi yongeraho ko uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza abasenateri bafite butababera urwitwazo rwo kunyuranya n'amategeko y'Ubufaransa ahana gupfobya jenoside, cyane cyane ko Perezida Emmanuel Macron yashyizeho itegeko ryemeza ko ku itariki ya 7 buri mwaka hazajya hibukwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Mu Burundi ejo kuwa mbere urunanikira Burundi rugizwe n'imigambwe 3 rwatanze Domitien Ndayizeye yarongoye Burundi hagati y'umwaka wa 2003 n'umwaka wa 2005 ngo arubere umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi. Ndayizeye yamenyesheje ko aramutse atowe yogarukana umwizero mu Barundi n'indongozi nguko byari byifashe ku ntwaro mfata kibanza, aho abategetsi bashira imbere ineza n'inyungu vy'igihugu,
aho kwiyumvira ku migambwe yabo. Eroje Wirikaneza dufite ibindi kuri inkuru. Ahejeje kwemezwa n'imigambwe kanake Pajude na FDS Gizuna n'ikira Burundi, Domitien Yizeye yavugiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kiganiro yamenyesha makuru ko ari banga riheberwa n'ahandi atari kwemera rino banga rikomeye yatabaraje ushinga n'ineza y'abarundi kubwiwe bagezaho umwansi ashaka mu bisata by'ubuzima bwose. Niko kuvuga muri make ndunduro yuko abona igihugu yizeye kuramutswa cokogorora. Nuko dukeneye ko ngaha mu gihugu haba umuka mwiza hagati y'abarundi, hagati y'abanyepolitike, utuma buri murundi yumva yuko ari mu gihugu ciwe, yuko atazozira icavuze, yuko atazozira iciyumviro ciwe, yuko atagenda arangaguzwa ngo nuko atari muri ya mugambwe, yuko hazogera igihe buri murundi agenda ashira mu ngiro icyo yumva ashoboye. Uzi kwiruka yiruke agende muri competition international. Mu engineer azenga haduhingura utuntu nyatwe. Mwebwe abanyamakuru munduha amakuru aswasuye ntibabagire nka kurya bahaguruka bakagenda bariko baratara amakuru naho yo bareye intambara bakabagira ngo mwariko murakobana bagaca baterera mu mbi. Buri muntu akubahirizwa mu gikorwa ciwe. Uwo mugabo bakunda gutwenza n'igihe yatwara Burundi yavuga ko ataco rimutwaye ni yava ku butegetsi azosubira gufata tubone visa akaja kwikorera utwiwe. Ubona ko asanzwe ari n'umudandaza kanaturuka mu ntara ya Kayanza. Benshi bakunze kuvuga ko abahobo mu rucuruzwa mu maberebere amaze kubaka igorofa iri mu zambere nini Bujumbura na hakayita kioske na hataratanga kwiyamamaza yagarutse kuvyo yagezeko ku ntwaro mfata kibanza na President Pierre Buyoya yibaza ko n'ubu bigikenewe kurusha mu gihugu. Mu kiringo c'imfata kibanza muraza abarundi ukuntu bari bamerana, abahutu, abatutsi, abatwa nambargo, ariko ukuntu twakoranye na giti mpoze twarakoze ku buryo imigambwe 17 twari kumwe turafata umwanya wo kuganira na buri mushikiranganje yari yarungitswe n'umugambwe wiwe mu mitwe yabo bafise ibindi vyumviro bihuje n'umugambwe wabo. Twarafashe umwanya wo kubasigurira kugeza igihe bose duhurira ku kintu kimwe, gukorera igihugu. Ivyo bintu baravyumva. Bwa kabiri murazi tugitangura kiringo c'imfata kibanza imitima y'abarundi ukuntu yari imeze, kwiyumva yuko uri umunyabururi, munyamuramvya, kwiyumva yuko uri umuhutu, umututsi, umutwe. Ufate umwaka w'ibihumbi 2001 tugitangura icyo kiringo c'imfata kibanza nta karusho kari gahari kanyaye ku buryo ngira ngo nibisigarira byako nibyo tugendera kuno munsi. Domitien Yizeye yavukiye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi mu mwaka w'1951 yarongoye Burundi hagati y'ukwezi kwa gatanu 2003 n'uko 8 2005. Inyuma y'amezi 18 yari amaze ari cegera ca President Buyoya. Ku ntwaro yiwe igeragezo kiruta ibindi cabaye ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge bari bahungiye ku butaka bw'igihugu yaramutswa mu Gatumba hafi y'umupaka wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mu ijoro ryo kwa 13 ukwezi k'umunani 2004 abarenga 160 bagandaguwe bunyamaswa bamwe baturiwe canke batemwe. Amasanamu yiwe yifashe ku matama mosoza agenderanira mu maso imbere y'ibiziga ya kw'isi yose. Mbere hari n'abayakoresheje mu ndirimbo nyinshi z'ugucura intimba bibuka abanyamurenge. Inyuma y'umwaka w'imisi 5 gusa bisikanije na Pierre Nkurunziza, Bwana Ndayizeye yatawe muri yombi akurikiranwa ko icaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi. Yafatanywe na Alphonse Marie Kadege yigeze kumubera icegera baja kwezwa mu kwezi kwa mbere 2007 itariki yako ya 15. Mu mwaka wa 2010 Ndayizeye yari yaserukiye umugambwe Sahwanya Frodebu mu matora y'umukuru w'igihugu imbere yo kuyisokoramwo n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bagize umugambwe CNDD-FDD ko amaze kuyiba. Bayivuze bafatiye ku byo bari babonye mu matora y'ibanze. Ku ntwaro yiwe wa mugabo wazuzuza imyaka 69 ku itariki ya 2 ukwezi kwa gatanu kuza yagerageje kunga abahutu n'abatutsi abifashijwemo n'abakuru b'ibihugu by'akarere nka Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda hamwe na William Benjamin Mkapa wa Tanzania. Ubwo bwoko bubiri bufite ibitigiri byinshi mu Burundi bwari bwasubiye gucanamwo mu 1993 hishwe umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye. Mu nyuma hanavuka imihari yagwanye ubutegetsi bwari buhari bwafatwa nk'ubw'abatutsi. Domitien Yizeye anibukirwa kandi ku nguruhasha zo gutuza ubusuma bufatanye n'ubwicanyi bwari bwiraye ku mugwa mukuru Bujumbura. Eroje Wirikaneza, Ijwi rya Amerika. Tukiri kuri iyi nkuru, inyuma y'aho Domitien Yizeye yagenywe n'urunani kira Burundi, yarahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije araheza aravuga imwe mu migambi afise
abona ko izomushira imbere y'abandi batari bake bariko barondera kwitoza. Intumbero nyamukuru bwa mbere na mbere no kunywanisha abarundi, kubungabunga amahoro n'umutekano, kunywanisha abarundi, kugira umutekano ukwiriye, abarundi bashire bizane kugira ngo bashobore kuja ku kivi, bashobore kurangura ibikorwa nyamukuru. Umurumva rero yuko intumbero ya mbere n'ukuri nuko abarundi bashira umutima mu nda bagashobora kuja ku kivi. Naco gituma umukuru w'igihugu agomba kuzoba hari n'abazoba bamufasha, bagomba gufata intumbero yo gushira abarundi ku kivi kugira ngo uburundi bushobore gutera imbere. Raba nawe uravye ubushomeri buri ngaha muri iki gihugu, nijya nawe abanyuniversitaire basigaye birirwa batwara imiduga y'amataxi, abanyuniversitaire bize ibintu bikomeye nta kintu bashobora kwimarira mu gihugu tubona yuko gikenye cyane, ari amabarabara nta kigenda, ari ibyerekeye uburimyi nta kigenda. Abo bose barashobora kuja ku gikorwa bakakirangura iyo bikashobora gutera imbere. Ariko nk'abaciriyemo mushikana ndayizeye abanyapolitike bose bariko baritoza iyo niyo migambi bashira imbere kugabanya ubushomeri, kushira abarundi hamwe bagasubira hamwe, eka no guteza imbere igihugu. Iyo migambi yose niyo abandi banyapolitike bafise ikintu kibashira ku ruhande kikabereka ko ari mwebwe mu kwizigirwa n'iki. Bwa mbere na mbere burya kugira ngo ushobore gutwara neza abarundi, ikintu nyamukuru ni kijya kintu ca mbere cyo kunywanisha abarundi. Burya bijya bindi bisata byose birashobora gukorwa n'abahinga, byerekeye uburimyi, byerekeye iterambere, byerekeye ubudandaji, ibyo byose abahinga bize amashuri barashobora kubishira mu ngiro. Ibyo twarabibonye mu kiringo c'imfata kibanza. Ariko kugira ngo ibyo byose bishoboke hakenewe intwaro ibereye. Burya hariho imvugo hakaba n'ingiro. Imvugo kenshi ingaha mu Burundi ufatiye cyane cyane nko kuri aba bategetsi basanzwe bahari, imvugo n'ingiro n'igishushanyo. Mbega ibyo umuntu abimenya ryari atari uko umuntu amaze kuja ku kivi ukabona yuko abishoboye. Ari naco gituma kahise ka buri muntu kamukurikirana kugira ngo ashobore kumwizigira. Ica kabiri, kugira ngo ushobore gushira ibyo byose mu ngiro ugomba kuba ufise urukundo ku barundi. Mbega urukundo ku barundi rugaragaza gute? Rugaragaza mu kubateranya, rugaragaza mu kwerekana yuko abahutu banka abatutsi cyangwa abatutsi banka abahutu, cyangwa ubigaragaza kubumvisha yuko ari abarundi bwa mbere na mbere. Ibyo rero ntugomba kubikora mu majambo, ugomba kubikora mu bikorwa. Mu migambwe yagize urunani kaja hamwe n'imigambwe mito mito itazwi cyane gose mu Burundi, umugambwe mukomokamwo eka mwagizemwo uruhara ruhambaye cyane gose Frodebu nturi mu babashigikiye, eka no mu matora yimirije muzoba muhiganwa n'uwo mwahorana mukwana hafi muri uyo mugambwe umushigantahe Ngendakumana Leonce. Ivyo ntibateye amakenga ko ata kintu mushaka gukura muri ayo matora? Urubanza n'abarundi bazoruca, ico nico ca mbere ndakubwiye. Ica kabiri byose biterwa no kugena byerekeye imihari ya politike imeze ngaha mu gihugu. Murazi neza yuko uko umuntu ari uno munsi siko abari ejo. Murazi neza iprone ukuntu yari imeze kera, murazi neza Frode ukuntu yari imeze kera. None ikikubwira yuko sende David ukuntu yari imeze kera ariko izoba imeze ejo n'iki? Icyo ni ca mbere. Ica kabiri, mbega iyo uri kurayiraba iyo migambwe yose ukuntu yari imeze ejo bundi, uno munsi ukaraba impunzi, ukaraba abava muri iyi migambwe baja hariya, ntabona yuko ariko abarundi bariko bararaba ibiriko biraba muri iki gihugu bakagira bati jewe hagukorera ngaha nisemo kuja gukorera hariya. Ni naco gituma nashaka kukwibutsa nawe yuko mu byerekeye politiki ngaha muri iki gihugu abarundi bararaba ikiruta ikindi. Rindira gatoyi uzobibona yuko abarundi aho bashize hirya y'ejo atariyo bazosubira, yuko bazofata abantu bizigiye baje inyuma kujana. Amasegonda 30 mu gihe mwaje amatora urunani rwanyu kira Burundi rugatsindwa, muzokwemera byavuye mu matora? Akane gato cyane gose, ego canke hoya? Ntabwo ari ego canke hoya, nagenda neza tuzoyemera, kandi twebwe dufise intumbero yo kuyemera. Ntituhaguruka ngo tuvuge ngo tugiye mu matora kuyanga, tuzoyemera kandi turibaza yuko tuzoyatsinda. Domitien Ndayizeye
yagenywe n'urunani kira Burundi kugira ngo aze yitoze ku giti cy'ubwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije, mukaba kandi mwahoze muri umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye. Namwe murakoze. Inshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.